Muy buenas noches, Mwiriwe amables amigos, bakundwa nshuti presentes muri hano y radioyentes n'abumvira ku iradiyo aquí en aha Ciudad Guatemala, mu gisagara República ca Guatemala de Guatemala. muri Repubulika ya Es para mí Guatemala. un privilegio grande Kuri jewe ni ihigwe ridasanzwe estar con ustedes en kubana esta namwe ocasión muri uno mwanya para compartir unos kugira ngo momentos dusabikanye alrededor umwanya de wo la palabra kuyaga de Dios ku ijambo y ry'Imana su programa hamwe n'umugambi wayo a este uhwanye tiempo final. n'iki gihe c'iherezo. Para lo cual quiero Arico leer en el gituma libro nshaka gusoma mu del gitabo Éxodo, co kuvayo capítulo 40 mu gice verso ca 40 33 umurongo wa al 33 38, kugeza ku cuando Moisés 38 levantó el igihe tabernáculo Mose yubaka de Dios, ihema templo ry'Imana, que Dios le ordenó ingoro construir, Imana yari y yamubwiye dedicó a kubaka Dios. Vean nuko akayegurira todo lo Imana. que allí sucedió. Murabe ibintu byose vyabereye aho. Finalmente erigió el atrio alrededor Araheza del ashiraho urugo tabernáculo y del rukikuza altar, iyo hema y puso n'igicaniro la impande cortina zose, a la entrada del ashiraho atrio. n'impuzu yo Así gukinga acabó mw'irembo Moisés la ryago. obra. Uko niko Mose yarangije Entonces ico una gikorwa. nube cubrió el Maze ca tabernáculo de gicu reunión, gipfuka y la ihema gloria de ry'ibonaniro, Jehová ubwiza llenó bw'Uhoraho el tabernáculo. bwuzura mw'iryo Y hema no podía ry'imbere. Moisés entrar en el Mose tabernáculo ntiyashobora de kwinjira reunión muri iryo por la hema nube que ry'ibonaniro estaba sobre él, kuko igicu y la cari kuri gloria ryo de Jehová n'ubwiza lo bw'Uhoraho bwuzuye Y muri iryo cuando la hema nube se ry'imbere. alzaba del tabernáculo, Kandi mu rugendo los rwabo hijos rwose de Israel iyo ico gicu se kivuye movían kuri iryo en hema todas kigasubira sus hejuru, jornadas. Pero la nube Abisirayeli no, baca bafata pero inzira. si la nube no se alzaba, Ariko iyo ico no se gicu movían kidasubiye hasta el hejuru día en que ella ntibagenda se gushitsa ku alzaba. munsi gisubiye Porque la nube de hejuru, Jehová kuko ico gicu estaba de c'Uhoraho día sobre el ku murango tabernáculo, caba kuri iryo hema, y el fuego mw'ijoro estaba de noche kikabamwo sobre umuriro él, imbere a vista de y'ab'inzu toda la ya casa Isirayeli de bose Israel mu en rugendo rwabo todas rwose. sus jornadas. Y leemos en el Dusome libro de kandi Hebreos, no mu o gitabo carta de Hebreos de c'Abaheburayo San Pablo, canke ugwete rwa Pawulo yandikiye Abaheburayo 3 mu gice verso ca 3 umurongo 5 en adelante, wa donde 5 dice, kabandanya havuga Moisés hati a la verdad kandi fue Mose fiel en yayoboka toda la mu rugo casa de rwayo Dios, hose como siervo nk'umushumba para testimonio kugira de ngo lo abe que se icabona iba co a gushingira decir. intahe Pero ibizovugwa Cristo hanyuma. como hijo sobre Ariko su Kristo casa, ayoboka la cual nk'umwana casa somos atwara urugo nosotros, rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni firmes hasta twebwe, el fin, namba la tubangirije ubushizi confianza bw'amanga y no el kwirata ivyizigiro gloriarnos vyacu en la rwose esperanza. gushitsa Aquí kw'iherezo. tenemos Aha turafise dos casas, inzu zibiri, la casa de inzu Dios y'Imana que Moisés levantó en el iyo desierto, Mose yubatse el mu tabernáculo bugaragwa, que Moisés levantó en el ihema desierto, y Mose ahora yubatse mu bugaragwa. tenemos la casa donde Turafise Cristo kandi está n'inzu como hijo, aho Kristo ari nk'umwana. y vamos a ver Kandi reka este turabe misterio turabire de la ibanga abdicación del ry'ukwegurira glorioso Imana tabernáculo de Dios. ihema ry'ubwiza Pueden tomar ry'Imana. asientos Murashobora los aquí presentes. gufata ivyicaro vyanyu mwe muri Y hano. Nuestro tema para esta ocasión Kandi es icigwa cacu mw'uno mwanya la ni dedicación ukwegurira Imana, glorioso ukwegurira Imana tabernáculo. ihema ry'ubwiza ry'Imana. La dedicación Ukwegurira en Imana estos ingoro tiempos se le llama muri ibi bihe bavyita inauguración, pero lo kwinjira iyo ngoro correcto ku es mugaragaro, dedicación, ariko ivy'ukuri porque ni es ukwegurira Imana dedicado iyo ngoro a Dios, kuko el templo iba yeguriwe Imana construido iyo ngoro y es yubatswe, dedicado para servicio nuko ikegurirwa Imana Dios. kugira ngo ikorerwemwo igikorwa También c'Imana. tenemos la Ndetse kandi historia turafise n'inkuru, del templo turafise inkuru que el rey Salomón, y'ingoro umwami dedicó a Salomo Dios, yeguriye Imana, el cual ari nayo fue construido conforme a como Dios yubatswe nk'uko le Imana yari yamubwiye. y Kandi en el capítulo 5 mu gice ca 5 también mu gice ca de 5 naho segunda de Crónicas mu ngoma za kabiri encontramos esa dedicación turahasanga que se hizo a Dios. iyi ngoro yeguriwe Imana. En el capítulo 5 de segunda de mu gice Crónicas ca 5 mu ngoma za verso kabiri 11 al 14 murongo wa 11 dice, kugeza kwa 14 haravuga hati y cuando los sacerdotes maze salieron del abaherezi santuario, porque barasohoka todos los bava hera sacerdotes que se kuko hallaron bari baje bose habían bo mu baherezi sido bari santificados, biyejeje
y no guardaban sus ntibarinze turnos. kuzanwa no kuza mu mbu zabo ni ukuvuga yuko bose bari bari ngaho kandi abalewi bose b'abaririmbyi Asafu na Hemani na Yedutuni n'abigishwa babo na bagenzi babo bari bahagaze iruhande y'igicaniro ahahera iburasirazuba bambaye impuzu zera derere bavuza ibyitwa matowazi n'amakembe n'inanga bari kumwe n'abaherezi 120 bavuza inzumbete abaherezi 120 bavuza inzumbete nuko bavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye batazira uhoraho bamukengurukira bakavuza ijwi rirenga izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa batazira uhoraho batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira nuko ako kanya igicu c'igipfungu gicacuzura mu ngoro y'uhoraho bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu kuko ubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Aha turafise ingoro na Mose yubatse, ubu naho rero turafise abantu batatu b'ingirakamaro cyane, abantu batatu bari kubaka ingoro, bakubaka ingoro y'Imana. Mose ari nawe yeguriye Imana iyo ngoro, iryo hema ry'Imana, nuko igicu c'inkingi y'umuriro icari cavuganye n'umuvugishwa n'Imana Mose kikarokora ubwoko bw'Abaheburayo kikabarongora kikabacisha mu bugaragwa. Ubu rero carahejeje cinjira muri iyo ngoro Mose yeguriye Imana, cari kiri muri iyo ngoro ndetse no kuri iyo ngoro, kandi ubwiza bw'Imana bwarabonwa n'ubwoko bw'Abaheburayo mu kuba buri kuri iyo ngoro, kuri iryo hema. Ariko mu ngoro, imbere mu ngoro, ku mutemere wo guhongerako ahera ha cane, ubwiza bw'Imana bwari buri ku mutemere wo guhongerako, kandi ni Mose gusa yashobora kububona, na Aroni rimwe mu mwaka mu gihe yinjira ahera ha cane, nuko akabona ubwiza bw'Imana mu muco wa Shekina buri ku mutemere wo guhongerako hagati mu bakerubi babiri b'izahabu bari bari ngaho ku mutemere wo guhongerako ahera ha cane. Rero murabe ubwiza bw'Imana bwigaragaje muri iyo ngoro aho bakorera imbere y'Imana ku bw'ineza y'ubwoko bw'Abaheburayo. Dushobora kubona muri uko kwigaragaza kw'iyo ngoro ko iyo ngoro yari ngaho ku isi cari igishushanyo c'ingoro y'Imana yo mw'ijuru. Nico gituma Imana iyumvira muri iyo ngoro, iri mu ngoro yayo, iri no ku ntebe yayo y'ubwami hariya mw'ijuru. Muri iyo ngoro harakorerwa kandi hagatangirwa ikimazi cyo kugira ngo ubwoko bw'Abaheburayo bunwane n'Imana. Rero dushobora kubona agaciro k'iyo ngoro hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Ni ingoro aho Imana yari kurigaragariza kandi ikanumvira, ikanakira ubwoko bw'Abaheburayo, ikumva n'amasengesho yabo. Iyo ngoro ni ingirakamaro cyane mu bwoko bw'Abaheburayo mu gihe ca Mose ndetse n'imbere gato, kugeza ubwo n'igihe Salomo yubaka ihema, isanduku y'isezerano yari iri mu ngoro ya Mose, yayishize ahera ha cane h'ingoro Salomo yubatse, ndetse kandi ashirayo n'ibikoresho hamwe n'ibintu byose byari bihwanye n'ico kibanza c'ahera ha cane. Rero murabe ingene kandi umuntu wa kabiri yabwiwe kubaka ingoro ari we yabaye umwami Salomo,
umwami n'umwanditsi wa zaburi Dawidi yumvise mu bugingo bwiwe mu mutima wiwe icifuzo cyo kubaka ingoro y'Imana, kandi ico cifuzo cari ico. Ariko Imana iramubwira ati kubera ko we wamenye amaraso menshi mu ntambara, ati wewe ntuzonyubakira iyo ngoro, atariko umwana wawe Salomo niwe azonyubakira iyo ngoro. Nuko umwami Dawidi aregeranya ibikoresho byinshi byo gukoresha mu kubaka iyo ngoro, ari navyo byari kuzokoreshwa n'umwana wiwe Salomo mu kubaka iyo ngoro, hamwe n'ibishushanyo by'iyo ngoro umwami Dawidi yabihaye Salomo. Nuko umwami Salomo araheza yubaka iyo ngoro. Mwibuke yuko Salomo ari umwami canke umwami w'amahoro, ashushanya umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ari we mwami w'amahoro. Dawidi nawe n'urugero rwa Kristo nk'umwami. Igihe c'umwami Dawidi hamwe n'ic'umwami Salomo citwa igihe c'izahabu c'ubwoko bw'Abaheburayo, kuko abo bami babiri umwami Dawidi yatoranijwe n'Imana, kandi Imana yaravuze ivuga ku mwami Dawidi ko yari umuntu afise umutima uhuye n'umutima Imana ishaka, kandi umwami afise umutima uhuye n'umutima Imana ishaka aba ari umwami mwiza. Rero umwami Dawidi murabe yari afise umutima wiwe ushingiye ku Mana. Nico gituma ibintu biri mu mutima w'Imana byaraheza bikaja mu mutima w'umwami Dawidi. Nuko Dawidi akumva icifuzo cyo kubaka ingoro y'Imana, kuko ico ndico cari icifuzo c'umutima w'Imana, kandi ibintu byose yateguye kugira ngo hubakwa iyo ngoro vyakozwe n'umwami Dawidi. Ariko umwana wiwe niwe yari kubaka iyo ngoro y'Imana. Rero ingoro y'Imana ni ingoro y'ingirakamaro cyane, kuko ico nico kibanza, ni kibanza Imana ibamwo. Aho niho Imana iba muri iyo ngoro, ahera ha cane ku mutemero wo guhongerako uri ku isanduku y'isezerano. Umutemero wo guhongerako ni umupfundikizo w'isanduku y'isezerano, ahari abakerubi babiri b'izahabu aho ku mutemero wo guhongerako, kandi aho niho hari kugaragara ko Imana mu muco wa Shekina wigaragarije. Rero aho kandi hari n'izina ry'Imana, kuko izina ry'Imana mwitegereze namwe mu kuvayo haravuga mu gice ca 23 umurongo wa 20 ukabandanya, haravuga ko izina ry'Imana riri muri marayika. Igice ca 23 umurongo wa 20 ukabandanya mu kuvayo haravuga ngo mu gice ca 20 iragira bandanya, mu gice ca 20 mu gice ca 23 mu kuva umurongo wa 20 ukabandanya haravuga ngo ehengera ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye, muze bamwubahe bamwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazoharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Mbega nihe hari izina rihoraho ry'Imana? Ni muri marayika wiwe. Kandi uyo niwe mumarayika yeretse umuvugishwa n'Imana Mose mwacakira imicumuriro, kamubwira iti ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Ntiyari yindi uretse Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'ijuru n'isi, yigaragarije muri uwo muco witwa inkingi y'umuriro canke inkingi y'umuriro canke Shekina. Nuko yarongoye ubwoko bw'Abaheburayo imaze kubarokora ibashikana mu gihugu c'isezerano. Rero Imana mu nkingi y'umuriro yari igiye kuba mu ngoro, yari igiye kuba ku mutemere wo guhongerako, kandi nico gituma iyo ngoro ari ingoro idasanzwe. Kandi aho kandi hari hagiye kuba n'izina rihoraho ry'Imana.
igihe Mose yabaza marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano ariyo nyene Mana ubwayo, muri uwo mubiri wa Teofaniya, mw'iyo Teofaniya, igihe Mose yamubaza ati mbega witwa nde, mwitegereze namwe, marayika w'uhoraho yaramubwiye ati mu gice ca gatatu mu kuvayo umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira nti Imana yabasogokuruza yabantumyeko bakambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe, kandi tukaba ari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Aha izina Imana yahaye Mose hano nk'izina ryayo mu nkomoko biravugwa ko ari Yewe Yehewehe. Iryo niryo zina rihoraho ry'Imana ryahawe Mose, ndetse no gusomwa kw'iri zina, izi ndome zine zitwa umugwi w'indome zine zigize ijambo rimwe. Mose yumvise ugusomwa kw'izi ndome zine, ariko nta wundi muntu yigeze amenya yuko Mose yumvise uko gusomwa. Kure Mose niwe umwe rudende yarazi ugusomwa kw'iri zina, ndetse kandi n'ikindi gihe Mose yumvise ugusomwa kw'iri zina igihe Imana mu gice ca 33 mu kuvayo, igihe yaca imbere ya Mose, nuko yari ngaho rero itangaza izina ry'Uhoraho. Mu gice ca 33 mu kuvayo ku murongo wa 18 haravuga hati, ukabandanya haravuga ngo Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe. Nuko rero Mose yaragiye kumva izina ry'Imana ririko riravugwa n'Imana nyene ubwayo. Kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atonda aba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati heraba, hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara hameze nk'igihoro, nkukingiriza urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye. Mpeze nkureho urushi rwanje urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntuzoshobora kuhabona, ntihashobora kuboneka. Uko niko Imana yabwiye Mose. Hanyuma mu gice ca 34 uhereye ku murongo wa 2 ukabandanya haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati wibazira ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, kuko Mose yari yamenye ibisate vya mbere ivy'Imana yari yamuhaye biri ko ivyagezwe vyayo. Kuko igihe Mose yamanuka ava ku musozi Sinayi, yasanze abantu baratandukanye n'Imana, nuko barahindukiriye gusenga ibigirwamana bafise ikimasa c'izahabu bari baracuze. Nuko abantu bari mu munsi mukuru, wo gusenga ikigirwamana, kandi bariko barasenga ikimasa c'izahabu co mw'idini rya hariya muri Egiputa, aho bari babonye yuko iryo dini mw'iryo dini hari harimwo ikimasa c'izahabu. Kandi mu Baheburayo hariho bamwe bahagurutse bigira nk'abarongozi igihe Mose yari ku musozi yarigiye kuronka ivyagezwe, kuko yamaze y'iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanwa. Haraheza rero hahaguruka bamwe bafashe abo bantu, nuko batangura kubahatira gusubira muri Egiputa, no kugira ngo babashireho izindi mana nshasha ibigirwamana, bityo babatandukanye n'inzira y'Imana. Abo bantu bakoze ivyo bintu bagwanya ubwoko bw'Abaheburayo, babikoze bagwanya Imana nyene ubwayo. Nuko basaba Aroni ko iyo babazira ico kigirwamana.
arivyo vyabaye ikintu kibi cyane kuri Aroni kubaza ikimasa c'izahabu kuri abo bari bagwanije Imana n'umugambi wayo. Rero dushobora kubona ko Mose akiri ku musozi ariko araronka ivyo vyagezwe, abantu barahuvye barasanzara. Igihe Mose yamanuka afise ivyo vyagezwe, abantu bari mu gusenga ibigirwamana, nuko Mose amenagura ivyo vyagezwe yabiri iyo masa y'izahabu, arayiturira, arayisya, ayigira ifu, ayimemera ku mazi. Kandi ihanga ry'Abaheburayo banyoye amazi yaho baba ariko baranywa kuri iyo masa y'izahabu yagizwe ifu. Hanyuma Mose vyabaye ngombwa ko asubira ku musozi Sinayi, nuko we nyene ubwiwe agategura ivyo bisate vy'amabuye, kuko niwe yari yamenye ibisate vy'amabuye Imana yari yamuhaye biriko ivyagezwe n'Imana. Mose yongeye kuduga nk'uko Imana yari yamutegetse, nuko aho hari ku munsi ugira gatatu niho yaduze. Nuko abantu rero bariko barabona Mose yongera kuduga ku musozi kugira ngo yongere amare y'imisi 40 n'amajoro 40 atajya atanwa. Rero murabona yuko muvugishwa n'Imana w'ikiringo aca mu ntambuko zigoye kubw'urukundo akunda abantu. Ariko kubw'abantu kandi rimwe na rimwe arashobora gushavura nk'uko Mose yashavuye, canke uburake bw'Imana bugashobora kwigaragaza kuri uwo muntu, nuko bigatuma haza ivyago, ibihano ku bantu. Ariko muvugishwa n'Imana buri gihe yamagerageza gushigikira abo bantu imbere y'Imana, no kuvuga ngo akanka kw'Imana ihonya iryo hanga, kandi abaniteguye yuko Imana imwica, nuko ikareka abantu bakabandanya babaho. Ivyo nivyo Mose yakoze igihe kimwe, kandi ni navyo Kristo yakoze nawe igihe hagera igihe cyo guhonwa kw'ikiremwa muntu kubera icaha. Nuko rero wari umunsi aho Imana yari guhonya ikiremwa muntu nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa, ariko Kristo yishize ku ivyaha vyacu, yihindura ubupfa. Nuko igihano c'Imana cateruza kugwa ku kiremwa muntu caguye ku mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kugeza ubwo vyabaye ngombwa ko aja n'ikuzimu. Ariko hari ikuzimu yabwiye ubutumwa ubugingo bwari buboshe, impwemu zari ziboshe, zari zabaye zitumvira mu gihe ca Nowa. Turabwirwa na Petero muri Petero wa kabiri igice, reka turabe Petero wa kabiri, aratubwira Petero wa kabiri ibi bintu mu gwete gwiwe. Reka turabe tukosore, ni Petero wa mbere igice ca gatatu umurongo wa 18 kugeza kuwa 22. Aho haratubwira ko Kristo yagiye abwira ubutumwa ubugingo bwari buboshe, ubutare bwarumviye mu gihe ca Nowa, igihe ukwihangana kw'Imana kwari kukirorereye. None no kubera ko kwihangana kw'Imana kwari kukirorereye, kuko Nowa yariko yubaka ubwato ahari gukirizwa Nowa n'umuryango wiwe. Kubw'ivyo rero ibihano vy'Imana ntivyashobora kugwa ku kiremwa muntu Nowa atararangiza kubaka ubwo bwato, aho bari kwinjira bose bagakirizwa Nowa n'umuryango wiwe. Abizera bose bizera ubutumwa bwa Nowa, abizera bose bizera umuvugishwa n'Imana Nowa. Rero mwitegereze namwe ingene Kristo yamye yubaka ishengero ryiwe, kandi Imana ntishobora guhonya ikiremwa muntu, ntishobora kuzana igihano c'Imana c'akababaro gakomeye hacubakwa iryo shengero, hacubakwa iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero
reka turabe impamvu. Kuko Imana izanye igihano c'Imana ku kiremwa muntu hakiri ko hari bakuyongoreye mu buryo bw'inkwema ryo shengero rya Yesu Kristo, n'abatoranijwe n'Imana nabo nyene bohonwa n'ibihano vy'Imana. Kandi abatoranijwe n'Imana ku munsi wa nyuma, abapfuye mu mubiri, abapfuye mu buryo bugaragara, bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, nuko tuzojana na Kristo mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, kandi tuzobana nawe imyaka 3 n'igice mu gihe akabaro gakomeye, aho igihano c'Imana kizogwa ku kiremwa muntu mu gihe bizoba biriko bishikirizwa ngaha kw'isi. Ariko abatoranijwe ntibazoce mu kabaro gakomeye, kuko impamvu yo kugira ngo bace mu kabaro gakomeye n'icaha. Kandi abatoranijwe n'Imana barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Kubw'ivyo rero barogejwe n'amaraso ya Kristo, kandi igihano c'Imana ntigishobora kugwa ku batoranijwe n'Imana. Nuko rero bategerezwa kujanwa mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Rero dushobora kubona ko hari abantu batatu b'ingirakamaro cyane muri kahise ka Bibiliya bari kuzubaka ingoro. Uwa mbere yabaye Mose, kandi murabe ingene yubatse iyo ngoro idasanzwe, iryo hema aryubakira Imana. Kandi igihe yarirangiza, Imana yarinjiye muri iyo ngoro, yari mpwemu yera yinjiye mu buryo bw'inkingi y'umuriro. Igihe yari yarirangije, nuko akegurira Imana iyo ngoro. Hanyuma turafise umwami Salomo, ari nawe yubakiye ingoro Imana hari i Yerusalemu, nuko hanyuma agegurira Imana. Imana irinjira muri mpwemu yera, inkingi y'umuriro irayinjiramwo, iba muri iyo ngoro. Kandi abaherezi bakuru ntibashobora kuhakorera kubera ukugaragara ko Imana kwari muri iyo ngoro, nk'uko byabaye mu gihe ca Mose. Ubundi nawe yamye yubaka ingoro, kuko Kristo yaravuze ko irya ngoro yari iri Yerusalemu yari gusamburwa. Muri Luka igice ca 19, Kristo avuga ku gusamburwa kw'ingoro y'i Yerusalemu, yaranavuze n'impamvu izosamburwa. Yaravuze mu gice ca 19 umurongo wa 41 kugeza ku 44 muri Luka, ati ashitse hafi abona igisagara arakiririra. Aho hari ku munsi igihe yinjira yanesheje Yerusalemu, aravuga ati uyu munsi iyo umenya iby'amahoro, ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bagakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretswe ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemwo. Yerusalemu yari gusamburwa. Ivyo kandi ni navyo Kristo yavuze muri Matayo igice ca 24, igihe abigishwa biwe mu gice ca 24 umurongo wa 1 kabandanya baregereye Yesu, nuko bamwereka ingoro hamwe n'inyubako zo mu rushengero. Haravuga ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntibabona ibyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ivyo bizobaho ryari? No kuvuga ngo ugusamburwa k'urusengero. Kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe nica umuhero w'isi. No kuvuga, ni ikihe kimenyetso kizohaba co kuza kwawe, kandi ni ikihe kimenyetso c'umuhero w'isi? Ku bijanye no gusamburwa k'urusengero, yarabishuye mu gice nyene ca 24, arico gice c'ubuvugishwa
kivugishwa ibintu bizoshitswa, yarababwiye ati nibabona Yerusalemu ikikujwe n'ingabo hazoba hageze igihe cyo gusamburwa kwayo, kandi ati uzoba ari Yerusalemu azosohoka ava Yerusalemu, uzoba ari hanze ya Yerusalemu ntazasubira i Yerusalemu, kuko hazoba hamaze kugera igihe cyo gusamburwa kwayo. Kandi Yerusalemu yakikujwe imyaka ingana gutega Migere, imyaka 3 niyo yakikujwe n'umujenerale w'umuroma yitwa Tito hamwe n'ingabo ziwe, nuko aranatanga umwanya kugira ngo abashaka kuva i Yerusalemu baveyo. Bityo abigishwa ba Yesu Kristo, abizera Yesu Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo bari bari Yerusalemu ariho baba, bashobora gusohoka bakayivamwo, kuko bari bahawe ugusohoka abantu bose bashaka kuvayo bakava i Yerusalemu. Abizera Yesu Kristo rero baca banibuka ubuvugishwa bw'ikimenyetso cyo gusamburwa ku Yerusalemu, arico cari kuba ari uko Yerusalemu yari kuba ikikujwe n'ingabo. Ico kimenyetso rero abizera Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo hagati mu bwoko bw'Eburayo hariya barabonye ico kimenyetso, nuko bava i Yerusalemu bagenda mu bindi bisagara. Kandi igihe umujenerale w'umuroma Tito yinjira i Yerusalemu agatangura gusambura Yerusalemu, abigishwa ba Yesu Kristo ntibari bakiri mu gisagara cy'i Yerusalemu, keretse habaye abigishwa bamwe bamwe. Umuntu amwe agize ishengero rya Yesu Kristo yari kuba yihambiririye, yari kuba yagumye yihambiriye ku butunzi bwiwe nk'uko Mukaroti yabigenje, agasigara ngaho imbere muri Yerusalemu. Aba yabaye ikijuju cyane, kuko Yerusalemu yari igiye gusamburwa, nuko nawe agasigara ngaho. Yari akwiye kuba uwa mbere, yari akwiye kuba uwa mbere mu gushika ku cyo gihano c'Imana, kuko yari azi ko ikimenyetso cyo gusamburwa kwa Yerusalemu cyariko kirashikirizwa ngaho. Rero mwitegereze namwe, igihe Imana ivuze yuko izosambura ikibanza runaka, kandi ko hatazobaho uburyo bwo kwirinda uko gusamburwa, ni byiza rero yuko umuntu yosohoka akagenda akava aho hantu Imana izozana uko gusamburwa, kuko uwaburiwe agira iki? Abona ikibi, hanyuma akagira iki? Agahunga akiruka. Utaburiwe nawe ninde? Ni umuntu ataco yitaho, utagira ubwenge, kijuju, kirofa. Nuko rero ntashobora kubona kandi ntashobora gutahura, asigara rero muri ico kibanza, nuko agashika ico gihano. No kuvuga uwo ni umuntu atagira ubwenge, kijuju. Rero dushobora kubona ko ikimenyetso cyo gusamburwa kwa Yerusalemu cashikijwe. Abenshi mu Bayuda, abansi ba Kristo, igihe Kristo yavuga ku mubiri wiwe, kuko umubiri wa kimuntu ni ingoro y'Imana, kandi Kristo ni ingoro ya kimuntu y'Imana. Ari ngaho ariya mu bwoko bw'Eburayo yari ingoro ya kimuntu y'Imana, aho Imana yari kiraba. Kandi yaravuze ngo musambure urushengero, mu minsi 3 nzoruhagurutsa. Rero abenshi biyumvira, babifashe mu buryo busanzwe, biyumvira yuko yari karavuga ku rusengero rusanzwe, hanyuma bagiriza Yesu yuko yavuze yuko azosambura urusengero, yuko yari yabwiye abantu ati musambure urusengero, ndetse kandi haraho na bamwe bavuga ko yavuze ko azosambura urushengero mu minsi 3 akaruhagurutsa. Kandi bavuga bati mu myaka ingana gute? Mu myaka 47. Mu myaka 47 urwo rushengero rwari rwubatswe mu myaka 47. Ati none we uvuze yuko uwo rusambura mu minsi 3 kaburuhagurukije. Ariko mwitegereze, Kristo yavuga ku mubiri wiwe nk'ingoro y'Imana, ariyo ngoro yari gusamburwa ikabamba mbwa hari Yerusalemu ku munsi ugira 3 Kristo yari kuyihagurutsa. Ariko ubu ingoro isanzwe ya Isirayeli yasambuwe n'umujenerali w'umuroma Tito. Mwitegereze namwe,
yari ingoro aho ihanga ry'abaheburayo baje kugira ngo bahimbaze Imana basenga Imana, kandi iyo ngoro igihe yasamburwa abaheburayo bagumye atangoro bafise, mu yandi majambo bagumye atabimaze batanga, bagumye atakimaze cy'impongano bafise. Nico gituma igihano c'Imana camye kigwa ku bwoko bw'abaheburayo nubwo bobo batabitahura gutyo, kandi vyabaye ngombwa ko bahungira mu bindi bihugu, kandi bamye batotezwa mu bihugu bitandukanye biciye muri no myaka 2000 yaheze. Hitirere yahatswe kuhonya ubwoko bw'abaheburayo bwose, ariko kubera ko Imana ifise isezerano ku bwoko bw'abaheburayo ku munsi wa nyuma, isezerano ryo kugarurwa, isezerano ryo kunwanisha ubwoko bw'abaheburayo n'Imana. Imana ku bw'urukundo ikunda Aburahamu na Isaka na Yakobo hamwe n'abana ba Yakobo abasokuru, we yarazigamye ibihumbi by'abaheburayo canke amamiliyoni kugeza muri iki gihe c'iherezo, kandi abatojeje ubwoko bw'abaheburayo birondereye ibibazo bikomeye cyane n'Imana, kuko uwubavuma azovumwa ariko ubahezagira azohezagirwa. Ndetse nubwo baciye mu bibazo by'akaboro gakomeye mu bihano by'Imana, abahezagira ubwoko bw'abaheburayo bazohezagirwa, ababavumye nabo bazovumwa n'Imana. Rero ihanga ry'abaheburayo kuba badafise ingoro ntibashoboye kugira ikimazi c'impongano, kandi nico gituma ihanga ry'abaheburayo bamye bari muri ivyo bintu, aho ibihano vy'Imana vyamye bigwa ku ihanga ry'abaheburayo. Ariko Imana ku munsi ugira gatatu izohagurutsa ingoro nshasha, kandi ihanga ry'abaheburayo bazonwana n'Imana. Bakeneye ingoro nshasha kugira ngo banwane n'Imana, kandi iyo ngoro nshasha ni Mesiya niwe azoyubaka, kandi iyo ngoro nshasha Kristo yamye ayubaka muri no myaka 2000 yaheze, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Nuko rero haramaze kurengana imyaka 2000 uhereye kuri Kristo kugeza ubu, kandi ubu turi mu kimpombe ca gatatu uhereye kuri Kristo kugeza ubu, aricyo kimpombe c'indwi uhereye kuri Adamu kugeza muri iki gihe turimo. Rero kuva kuri Kristo kugeza ubu haramaze kurengana imyaka 2000, tukaba turi mu kimpombe ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu, kandi imbere y'Imana ikimpombe cacu, umunsi umwe w'ikimpombe cacu ku Mana ni umunsi umwe gusa, kubera ko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Niko bivuga muri Petero wa 2:3 n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90:4. Turabona ko ku munsi wa mbere mu minsi 3 ya nyuma imbere y'Imana aricyo cabaye igihe ubwo Kristo yari ngaha ku isi, ndetse kandi ni naho yabambwe, arazuka, adugana mu ijuru, ahagurutsa ingoro ariyo yasambuwe ku musaraba Kaluvariyo. Yarayizuye, yarayihagurukije, arayizura, ayigarura ngaho, arayizura, yahawe ubwiza. Rero ku munsi ugira gatatu w'ikimpombe Kristo azohagurutsa ingoro muri Isirayeli, ariko ntabwo ari ingoro y'amabuye canke y'imbaho zisanzwe, ariko ni ingoro Kristo yamye yubaka, ayubakisha ibiremwa abantu, kuko ivyanditswe biravuga nk'uko Petero abitubwira, ndetse n'umuvugishwa n'Imana Yesaya, ko Yesu Kristo ari buye rikomeza imfuruka, ni buye rizima, ariryo abubatsi bagaye. Ariko aratubwira ko ari buye ry'agaciro ku Mana iryo buye, kandi aravuga kuri twebwe twese, akavuga ko natwe turi amabuye mazima. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 4 kabandanya haravuga ngo
nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe rinini igiciro mwubakwe namwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu no kuvuga ngo inzu yo mu buryo bw'impwemu mugire ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo kuko mu byanditswe harimwo aya majambo ngo raba ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka ryatoranijwe rirene igiciro kandi ugizera ntazomaramazwa nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro ariko kuba nka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira kandi nico bashiriweho ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayitangaje. Aha dushobora kubona igikorwa ca Kristo mu kubakwa kw'ino ngoro nshasha yubakishwa n'amabuye mazima arivyo biremwa abantu kandi iyo ngoro nshasha ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Pawulo aravuga mu gwete yandikiye abaheburayo icanditswe n'abasomeye ngitangura mu gwete rw'abaheburayo igice ca 3 murongo wa 5 kabandanya ati kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abicabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo kandi urwo rugo rwayo ni twebwe. Mbega inzu y'Imana ni iki? Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigizwe n'ibiremwa abantu bakiriye Kristo nk'umucunguzi wabo bakozwa ibyaha byabo mu maraso ya Kristo kandi barose na mpwemu yera ndetse mu yandi majambo bavutse ubwa kabiri bavukira mu nzu y'Imana umuryango w'Imana. Rero iyo nzu y'Imana ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho Kristo ari umutwe wayo wewe yashizwe mu nzu yiwe yashizwe ku nzu yiwe kandi n'umuherezi mukuru ni umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melkisedeki kuko niwe wa wundi Melkisedeki yiyereka Aburahamu akamuha umutsima na vino ndetse kandi n'umwami Yerusalemu hamwe n'umuherezi w'Imana isumba byose yo mu ngoro iri mu ijuru. Cyo gituma Yesu Kristo igihe yapfa akazuka yaduze mu ijuru nuko aja ahera ha cane h'ingoro y'Imana mu ijuru yicara iburyo bw'Imana mu ijuru yinjiye ahera ha cane h'ingoro y'Imana mu ijuru kandi yamye ari nk'umuherezi mukuru n'amaraso yiwe bwite yingengera abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama nk'uko umuherezi mukuru Aroni n'abandi baherezi bakuru bakora buri mwaka umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi ari wo wari umunsi w'impongano aho binjira bajanye amaraso y'impongano y'isuguru y'impene nuko bakayajana ahera ha cane bakanyanyagiza n'urutoke rwabo incuro ndwi ku gice giherera iburasirazuba bw'umutemere wo guhongerako. Kandi umuherezi mukuru kuri uwo munsi yakora ibikorwa byose bihwanye n'uwo munsi w'impongano kugira ngo anwanishe ubwoko bw'Abaheburayo n'Imana. Ni ukuvuga ngo anwanishe Isirayeli yo ku isi n'Imana ariko uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri uruvyaro rwa Aburahamu rwo ku isi. Rero turafise Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo
abari kuzizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bityo bakavuka bwa kabiri bakaronka mpwemu yera, bagahinduka Isirayeli yo mu ijuru. Nk'uko hariho Isirayeli yo ku isi, hariho na Isirayeli yo mu ijuru. Isirayeli yo mu ijuru yashushanijwe muri Isirayeli yo ku isi. Ico gituma mu ngoro yo ku isi hinjira umuherezi mukuru kugira ngo akore igikorwa cyo kwingingira abantu, afise amaraso y'isuguru y'impene, yinjira ahera hacane imbere yo kugaragara kw'Imana. Ico gituma kandi kugira ngo habeho ukwingingira, kugira ngo habeho ukunwanisha Isirayeli yo mu ijuru n'Imana, umuherezi mukuru Yesu Kristo yinjiye ahera hacane h'ingoro iri mu ijuru, kandi yamye ari mu ngoro iri mu ijuru ahera hacane yingingira, atwingingira mu gushira amaraso yiwe ku mutemere wo guhongerako ku ntebe y'ubwami y'Imana. Rero amaze imyaka ishika 2000, kandi ico gihugu nazokirangiza ataramara kwingingira kugeza ku wanyuma mu amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi niyarangiza ico gikorwa, nuko rero azova mu ngoro y'Imana hariya mu ijuru ahera hacane, nuko azisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, azozura abapfuye bizera Kristo, ahindure natwe twese abakiri bazima umubiri w'ibanga wa Kristo. Ni ukuvuga ngo muri ino ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Murabe Pawulo kandi mu gwete yandikiye Abanyefeso aratubwira kuri ino ngoro mu gice ca 2 mu Banyefeso umurongo wa 19 ukabandanya, haravuga ngo nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Imana, mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Aha turafise nk'uko Pawulo abivuga, turafise inyubako y'ino ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero rya Yesu Kristo. Avuze ko turiko turubakwa kugira ngo tube ingoro yera mu mwami, twebwe ku giti cacu, ndetse kandi nk'abagize ishengero rya Yesu Kristo ariyo ngoro y'uburyo bw'impwemu nk'ishengero. Kandi natwe ku giti cacu, natwe nyene turi ingoro y'Imana, kuko nk'uko iba mu ishengero ryayo, iba no muri umwe mu bagize ishengero ryayo, mu batoranijwe n'Imana. Rero dushobora kubona uwo ari we uzokubaka ingoro ya gatatu, ingoro aho Imana izoba mu mwuzuro wose, kuko iyo ni ingoro Imana ibamwo muri mpwemu yera. Igihe Mose yegurira iyo ngoro Imana yarinjiye mu iyo ngoro mu nkingi y'umuriro, iba muri iyo ngoro. N'igihe Salomo yegurira iyo ngoro Imana, navyo nyene vyabaye uko nyene. Kandi ku munsi wa nyuma mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ariryo shengero ryiwe, igihe iyo ngoro izorangizwa kubaka, kandi ivyo bizoba igihe hazokwinjira uwa nyuma batoranijwe akagira uruhara mu ishengero rya Yesu Kristo. Nuko rero Kristo nawe azokwegurira Imana ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ishengero ryiwe, kugira ngo Imana iribemwo mu mwuzuro wose. Bapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mubiri horaho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi uko kuzoba ari kwigaragaza k'ubwiza kw'abana b'Imana, ari nako intumwa Petero yavuze na Pawulo yabivuze mu Baroma igice 8 umurongo
wa 19 ukabandanya havuga ngo uko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane kuko ibyaremwe byagazwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi kandi si byo byabyigombeye ariko byagizwe n'iyageza ko biganzwa bityo kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibija byo kubora bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu kandi si ico gusa ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu ugucika abana b'Imana ni ugucungurwa kw'imibiri yacu ariko guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bari mu mubiri horaho kugira ngo bityo twese tubwire umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Nico gituma mu gihe c'iherezo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu ntambuko ya nyuma y'ishengero arico gihe c'ibiruka imfuruka dufise isezerano ry'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma rivuze kugira ngo hanyuma hamwe n'iryo jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma hahamagagwa hegeranwa abatorejwe n'Imana bose nk'uko Yesu Kristo yabivuze mu gice ca 24 umurongo wa 31 muri Matayo atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranye abatonejwe biwe. Ni muri iki gihe c'iherezo aho abatonejwe bo ku munsi wa nyuma bazohamagagwa bakegeranirizwa mu ngoro yo mu gihugu ya Yesu Kristo ariryo shengero ryiwe mu gihe c'ibiruka bizifuruka nk'uko begeranijwe abatoranijwe baburi imwe mu ntambuko canke mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga biciye muri ibi bihe vyaheze muri na myaka 2000 yaheze. Muri iki gihe c'iherezo hamwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba aribwo jwi rya Kristo rivuga biciye muri marayika w'intumwa ku munsi wa nyuma nk'uko ryavuze biciye mu bamarayika n'intumwa mu ntambuko ndwe canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Muri iki gihe c'iherezo mwitegereze namwe nk'uko ryavuze muri buri gihe biciye muri buri ntumwa Yesu Kristo muri mpwemu yera yigaragarije muri buri ntambuko yaravuze muri Pawulo nawe akavuga ati sijewe nkiriho ariko ni Kristo hari muri jewe kandi biciye muri Pawulo Kristo yamye avuga kandi yamye ahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose nk'uko yari yarabisezeranye bityo yamye uva mu ntambo kuja mu yindi yamye yigaragariza mu ntumwa yarungitse bityo rero Kristo yamye ashitsa isezerano ryiwe ryo muri Yohana igice c'10 umurongo wa 14 kugeza kwa 16 aho yavuze ati nijewe mwongere mwiza ndazi izanje n'izanje ziranze nk'uko data nzi nanje nkamumenya kandi ndigura intama zanje kandi mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo no kuvuga ngo saba Heburayo nazo nyene birankuye kuzija imbere zizokumva ijwi ryanje hazoba umuko kumwe n'umwungere umwe. Igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira nta numwe abunyaka kuko mborekura kubwanje mfise ububasha bwo kuburekura mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Ico nico cagezwe nahawe na data rero murabe namwe ingene Kristo atubwira ko afise izindi ntama iruhande y'intama z'abaheburayo izo ntama n'abanyamahanga ari nabo avuze ko ategerezwa kubazana ategerezwa kubahamagara nuko akabashirahe mu mukoko wiwe kandi hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Uwo mukuku ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ari naryo kandi ari ingoro yo mu gihugu mpwemu ya Yesu Kristo kandi we biciye muri buri ntumwa yarungitse yamye ahamagara kandi yamye yegeranya izo ntama
azegeraniriza mu ruhongoro rwiwe mu mukuku wiwe ariryo shengero ryiwe. Ubu rero ku munsi wa nyuma mu ntambako y'igihe cy'ibiroko bizifuruka ahamagara intama za nyuma biciye mu kwigaragaza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, biciye muri marayika we ntumwa, aduha kumenya bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo. Kristo hamwe n'irijwi ry'inzamba canke ijwi rirenga ry'inzamba aratubwira biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, kandi aratwereka ibintu byose bitegerezwa kuba, no kuvuga aduhishurira ibintu byose bigiye kubaho. Ubu buvugishwa bwose buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Aduhishurira ubwo buvugishwa bwose nuko akatwereka ibigiye kubaho muri iki gihe cy'iherezo. Kandi hamwe n'ubu butumwa harahamagagwa hakegeranwa abatonejwe n'Imana bose. Aduhishurira ubuvugishwa ibyanditswe bihuye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza ko umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe, kandi atwereka n'iribanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ubutumwa bw'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba ariyo nzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubwo butumwa buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'ikiringo c'ubuntu nk'uko nabwo buvuga kukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi abatejwe n'Imana bose hehe hariya ku musaraba i Karuvariyo. Rero ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, kandi ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami nibwo burimwo guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi nibwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma bwasezeranijwe ko buzokumvikana ku munsi wa nyuma, kandi ubwo nibwo butumwa bwa Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa aduhishurira ibintu byose bihwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nico gituma inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba rivuga ku munsi wa nyuma rigahamagara rikegeranya abatejwe n'Imana bose, hanyuma niho hazoza umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Umubiri w'ibanga wa Kristo utegerezwa kuba wuzuye kugira ngo hashobore kuba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Nico gituma tujana ubutumwa mu bibanza byose kugira ngo bubashike mu matwi hamwe no mu bugingo abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, kuko ubwo nibwo butumwa bwabo n'ijwi rya Kristo ribahamagara rikabegeranya ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiroko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ehe, ndababarira akabanga, niko Pawulo yavuze mu Bikorino ba mbere igice ca 15 umurongo wa 51 ukabandanya. Ntituzosinzira twese, niko kuvuga ngo si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. No kuvuga yuko haje impinduka ku mibiri yacu, uguhindurwa aho inama biripfa mu guhindurwa izohindurwa icika imibiri idapfa, tuzogira umubiri udapfa utabora kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako ko kubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira ryari, aho inzamba ya nyuma izovugira mu kanya nk'ako kubita ingohe. Amaso ashushanya bavugishwa n'Imana, kandi twaragize akanya ko kubita ingohe. Buri gihe haje umuvugishwa n'Imana intumwa ya buri gihe. Haje ukuguruka kw'ijisho, hagaragara umuvugishwa. Ijisho ryiyugaye naho uwo muvugishwa n'Imana aragenda arapfa, nuko ico gihe gisigara kitarimwo iyerekwa rya gihanuzi, kuko ijisho ryiyugaye ryahumirije, nuko ubukozi bw'iyo ntumwa muvugishwa n'Imana burarangira. Ariko mwitegereze namwe, amaso ndwi y'Uhoraho ariyo abamarayika n'intumwa basizwe na mpwemu yera yaraje. Ukuguruka kw'amaso hamwe no kugagwa kw'amaso, ukuguruka kw'amaso no kugagwa kw'amaso,
kugeza ubwo amaso ndwi y'uhoraho yamye yuguruye ndetse yongera arugagwa. Ariko ubu dufise intambuko y'igihe cy'ibiruko bizifuruka, intambuko y'ijwi rirengaje inzamba canke inzamba ya nyuma, aho hahamagagwa hakegeranwa abatenjwe n'Imana bose. Kandi ni naho amaso y'umwana w'umuntu nk'ibirimwe by'umuriro yugurugwa, kandi n'ubukozi bw'abasigwa babiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, kuko amaso ashushanya abahanuzi. Kandi ku munsi wa nyuma y'ubukozi bw'abamarayika n'intumwa, amaso ndwi y'uhoraho yinyuranganya mu isi yose, haza amaso abiri y'umwana w'umuntu nk'ibirimwe by'umuriro. Ni abavugishwa n'Imana abahanuzi Mose na Eliya, imyelayo ibiri yo mu Byahishuwe igice cya 11 mu murongo wa 3 ukabandanya, hamwe no muri Zakariya igice cya 4, ariyo myelayo ibiri, abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Abo kandi n'abamarayika b'umwana w'umuntu, ari nabo bazana nawe, kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika biwe, agaheza akagerera umwe wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ndetse kandi n'abamarayika b'umwana w'umuntu barungikwa bafise ijwi rirengaje inzamba kugira ngo bahamagare begeranye abatenjwe n'Imana bose, abatenjwe n'Imana bo mu banyamahanga bwa mbere na mbere, kugira ngo ahuzure igitigiri c'ishengero rya Yesu Kristo. Hanyuma abatenjwe b'Imana bo mu bwoko bw'Abaheburayo aribo 144 by'Abaheburayo. Rero dushobora kubona ko inzamba ya nyuma canke ijwi rirengaje inzamba rivuga ku munsi wa nyuma. Kandi rimaze kuvuga rigahamagara ikegeranya abatenjwe n'Imana bose, rikabahishura ibintu byose turoza kubaho vuba. Hanyuma Yesu Kristo azorangiza igikorwa ciwe mw'ijuru ahera ha cane mu ngoro y'Imana, azorangiza igikorwa ciwe hariya nk'umuherezi mukuru, nk'uko yarangiza umuherezi mukuru mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Igihe yarangiza kuwo munsi ibikorwa vyiwe byo kwingingira abantu, yarasohoka hanze agahindura impunzu ziwe, imyambaro yiwe, nuko agaheza agatangaza izina rihoraho ry'Imana. Ihanga ry'Abaheburayo bagaheza bakaba banwanye n'Imana. Uko niko bizoba muri iki gihe c'iherezo, aho Kristo azorangiza igikorwa ciwe mw'ijuru. Twaramaze kunwana mu buryo bw'impwemu n'Imana mu bugingo bwacu no mu mpwemu zacu, ariko mu buryo bugaragara dukeneye kugira umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Ubwo mu buryo bugaragara naho tuzonwana n'Imana, aho hatazoba hakiriho ingwara, ntihabe urupfu, ntihabe ubusaza, ntihabe n'ibibazo bisa n'ibidufise muri uno mubiri wo ku isi. Ibyo bizoba muri iki gihe c'iherezo, aho inzamba y'Imana yasezeranijwe kuvuga, inzamba ya nyuma izohamagara yegeranya abatenjwe n'Imana bose bazoba bahari ku isi muri iki gihe c'iherezo. Ibyo nibyo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka, mu gihe c'ahera ha cane h'ingoro ya Yesu Kristo, ariryo shengero rya Yesu Kristo, ingoro nsha iyo Imana izogira mu nganje y'imyaka 1000. Iyo ngoro ni nayo bazokwegera mu nganje y'imyaka 1000 kugira ngo baronke imigisha y'Imana. Kandi muri iyo ngoro niho Imana izovugira, kuko izokwigaragariza muri iyo ngoro, ivugire muri iyo ngoro kugira ibwira ibiremwa abantu, kuko iyo niyo ngoro izobishushanya ingoro y'Imana iri mw'ijuru. Ndetse mu yandi majambo, Kristo azoba ari ngaho muri iyo ngoro. Kandi kuba iyo ngoro ari ishengero rya Yesu Kristo, twese tuzoba turi ngaho i Yerusalemu tuganzanije na Kristo. We azoba ari nk'umwami ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi hamwe nawe azokwicarana ku ntebe yiwe n'unesha azoba hari ku munsi wa nyuma, ari nawe kandi afise isezerano rya Kristo. Ryo mu Byahishuwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 12 ahavuga hati, unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi
ntazosohoka ukundi, ni ukuvuga ngo ntazosohoka ngo aje hanze. Nanje nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'iryo mugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Ari abantu batazi yuko Yesu Kristo afise izina risha. Iryo niryo zina rihoraho ry'Imana, kandi iryo zina ryari he? Mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, ryari riri ahera ha cane ku isanduku ry'isezerano, kuko aho niho hari marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano ku isanduku ry'isezerano, kandi we ni wafise izina rihoraho ry'Imana. Cyo gituma Imana yavuze ati, ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashitse aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Kandi ahari marayika w'isezerano hose hazoba hari izina rihoraho ry'Imana. Kandi marayika w'isezerano ari mu ngoro y'Imana, mu ngoro yiwe ahera ha cane ku sanduku ry'isezerano, aho niho hari izina rihoraho ry'Imana. Rero ahandi hantu hari izina ry'Imana mwamuza hariho wewe, iri sezerano ry'uko azokwandika izina ryiwe rishasha n'izina rihoraho ry'Imana kunesha, ni isezerano ryaje rigaragazwa uhereye mu isezerano rya kera, riza mu murongo w'ivyiyumviro vy'Imana uhereye mu isezerano rya kera. None ni uwuhe muntu yari yanditswe ko izina rihoraho ry'Imana? N'umuherezi mukuru. Mbega ryari rimwanditse ko he? Mu ruhanga, ku kabati canke ku gasate k'izahabu kari kanditswe ko ngo yerejwe Uhoraho. Kandi Uhoraho ngaho ni indome zine z'indagi, ye, he, we, he. Murabe ahari umuntu yari yanditswe ko izina rihoraho ry'Imana, kandi murabe uwo niwe rudende yashobora kwinjira ahera ha cane mu bandi baherezi. Abandi baherezi ntibashobora kwinjira ahera ha cane kiretse gusa umuherezi mukuru. Kristo nawe rero umuherezi mukuru, mwitegereze namwe, niwe afise izina rihoraho ry'Imana, kuko niwe marayika w'isezerano uburimwo izina rihoraho ry'Imana. Kandi ku munsi wa nyuma nk'uko yabisezeranye, haje akabuye kera kanditswe ko izina risha. Ryabuye nyene rimwe umwami Nebukadineza yabona, ndetse kandi n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli igihe yasobanurira inzozi umwami Nebukadineza, yavuze ko iryo buye ridasituwe n'amaboko rizoza. Iryo buye ridasituwe n'amaboko risituwe ku musozi w'Imana, ku musozi, nuko rikikubita ku gishushanyo ku birenge bivanze ivyuma n'ibumba. Ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba ni ubwami bwa Antikristo, ari nabwo mu gihe c'iherezo buzoba bwigaragarije ngaha ku isi. Kandi mu gihe co kuza kw'iribuye, ubwami bwa Antikristo umwanya uriwo wose buzoshikwako ibihano vy'Imana. Ibyago bizogwa ku bwami bw'igikoko, ubwami bwa Antikristo, nk'uko vyaguye ku bwami bwa Farawo hariya muri Egiputa, igihe Imana yari igiye kurokora ubwoko bw'Aburayo biciye mu mvugishwa n'Imana Mose. Rero Yesu Kristo kuba ari umuherezi mukuru, Melikisedeki ari we yinjiye mu ngoro y'Imana mu ijuru, yajanye izina rihoraho ry'Imana kugira ngo ashobore kwinjira ahera ha cane hariya. Rero mu ngoro ya Yesu Kristo ariryo shengero ryiwe, ingoro nsha izoba iriko irakora mu nganje y'imyaka 1000, umuherezi mukuru Melikisedeki ari we Yesu Kristo ari nawe yamye yigaragaza uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, mu nyubako y'ishengero ryiwe, mu nyubako y'ingoro yiwe, yigaragaza muri buri mumarayika ntumwa. We yagize izina ryiwe
iryo zina rihoraho ry'Imana, ariko ntabwo yarihishuye mu ntumwa ndetse biciye no mu ntumwa. Kubera iki? Kuko ni uguhishurirwa kuzokwigaragaza kuzogaragazwa mu gihe cy'uruko bizifuruka, arico gihe cahera ha cyane. Nubwo Kristo yamye afise iryo zina igihe cose, kuko we yarirose igihe yaduga mu ijuru, niho yaronka iryo zina risha. Rero murabe ingene mu kwigaragaza kwa Kristo ku munsi wa nyuma, aho azoba yigaragaje biciye mu ntumwa y'ikiringo, wewe kugira ngo yinjire ahera ha cyane, yubake n'ahera ha cyane h'ingoro y'ubundi bw'inkwemu, yinjire akorera ahera ha cyane nk'umuherezi mukuru, azogira iryo zina rihoraho kandi risha rya Yesu Kristo. Aho azoba rifise rimwigaragaje ko kwigaragaza kwa Kristo biciye muri mureke we ntumwa ku munsi wa nyuma mu gihe cy'uruko bizifuruka, ariho hera ha cyane h'ingoro y'umuhemu ya Kristo. Azoba ari kwigaragaza kw'izina rihoraho ry'Imana n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Umwe rudende yashobora kwinjira ahera ha cyane kugira ngo ahakorere yari umuherezi mukuru, kandi niwe wenyene yari yanditswe ko izina rihoraho ry'Imana mu ruhanga. Rero mwitegereze namwe ku munsi wa nyuma Kristo yubaka ahera ha cyane, nuko agakorera ahera ha cyane h'ingoro yiwe nk'uko yabikoreye muri buri kimwe mu bihe byaheze. Kandi ni ku munsi wa nyuma aho Kristo biciye muri mureke we ntumwa azoba yigaragaje ahamagara yegeranya abatoje n'Imana bose, nuko yuzuza bityo inyubako y'ingoro yiwe, ingoro azokwegurira Imana kugira ngo Imana yibemwe mu mwuzuro wose. Kandi mu kuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, azozura abapfuye bizira Kristo, ahindure natwe bakiri bazima, kandi azoba muri umwe muri twebwe ku giti cacu mu mwuzuro wose, kandi azoba no mw'ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera mu mwuzuro wose, yigaragaje biciye muri mureke we ntumwa mu mwuzuro wose, nuko akorera mw'ishengero ryiwe ahera ha cyane mu mwuzuro wose. Nuko rero tuzogira ukunwana kuzuye kw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kandi hazoza ku bwoko bw'abaheburayo ukunwana k'ubwoko bw'abaheburayo bunwana n'Imana. Kristo ariko arakorera mu mwuzuro wose mu ngoro yiwe y'ubw'inkwemu mw'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma ahera ha cyane. Nico gituma abamarayika n'intumwa b'ibihendo by'ishengero mu bihe byabo bagaragaje guhindura ubwoko bw'abaheburayo, babuhindura Kristo bamwe muri bo, ariko ntibabishobora. Kubera iki? Kugira ngo ubwoko bw'abaheburayo bunwane n'Imana, nk'uko umuherezi mukuru yategerezwa kwinjira ahera ha cyane h'ingoro ajanye amaraso y'ikimazi. Kristo nawe ategerezwa kwinjira ahera ha cyane h'ingoro y'ubuntu bw'inkwemu kugira ngo aho ashobore kuhakorera igikorwa gihuye n'umunsi wa nyuma, ahamagare yegeranye 144 by'abaheburayo abazonwana n'Imana, kandi bazoronka imigisha y'Imana. Rero dushobora kubona impamvu intumwa z'ibihe byaheze badashoboye guhindurira ubwoko bw'abaheburayo ngo babuhindurire Kristo, ndetse nta n'umwe muri bo yanari intumwa y'ikiringo, bose babaye intumwa z'ibihe by'ishengero. Kandi muri izo ntumwa ndwi abadasanzwe babaye Pawulo, marayika wa mbere ntumwa w'igihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga, ari we nawe nyene yari umuvugishwa n'Imana n'intumwa, na marayika w'indwi intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ari nawe nyene yari umuvugishwa n'Imana, kandi yabaye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari we yaje afise mpwemu n'uburanga bwa Eliya mu kwigaragaza kwa kane k'ubukozi bwa Eliya. Ico gituma ari intumwa mu bamarayika n'intumwa, niwe ntumwa idasanzwe, intumwa ikomeye cyane umukuru muri bo, kuko yabaye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi mpwemu wa Kristo yaje yigaragariza muri we akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kane. Ariko ubukozi bwa Eliya bwari gukogwa
mu nshuro zitanu mu ntumwa zitanu zitandukanye. Eliya Butishubi yabaye wa mbere, Elisa yabaye wa kabiri, kandi murabona yuko buri gihe yaza afise uwundi mubiri mushasha, ubwo bukozi bwaza bufise umubiri mushasha hamwe n'izina rishasha. Hanyuma ku nshuro ya gatatu yari Yohana Umubatizi. Kristo yaravuze kuri we muri Yohana igice ca 11 umurongo wa 14, yaravuze ati nimwamwifuza kumwakira niwe Eliya yavuzwe ko azoza. Matayo muri Matayo mutagatifu igice ca 11 umurongo wa 14 no muri Matayo igice ca 17 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Naho nyene Kristo yaravuze kuri Yohana Umubatizi igihe bamubaza bakabaza Yesu abigishwa biwe, baramubwira bati none abanyabwenge b'ivyanditswe ntibavuga yuko Eliya ateruza kuza akagarura ibintu byose. Reka turabe igice ca 17 umurongo w'icumi ukabandanya muri Matayo. Ibi vyabaye igihe bamanuka bavuye ku musozi wo guhindurirwako, kandi bari babonye Mose na Eliya ku musozi wo guhindurirwako. Aho hari na Petero na Yohana intumwa hamwe na Yakobo intumwa. Abigishwa baramubaza bati none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati Eliya azoza koko aroranye byose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwegeriye uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Bona abigishwa batahura ko yababwiye Yohana Umubatizi, kuko Yohana Umubatizi numwe Eliya yategerezwa kuza muri ico gihe ategurira ukuza kwa mbere kwa Kristo, ategura abantu, abategurira ukuza kwa mbere kwa Kristo kugira ngo baze bamwakire. Kuko Yohana Umubatizi yari kwerekana Mesiya, kandi igihe Yohana Umubatizi yavuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi, yariko yereka ubwoko bw'Aburayo ukuza kwa mbere kwa Kristo gushikirijwe muri urya musore w'umubaji w'i Nazareti Yesu. Aho niho hari marayika w'isezerano n'izina ryiwe rihoraho, yari ngaho muri uwo mubiri w'inyama witwa Yesu w'i Nazareti. Rero izina Yesu iryo mu Giheburayo ari Yosua canke Joshua canke Jeshua, ryari ryaraniswe n'umuntu w'ingirakamaro cyane wo mu isezerano rya kera, ari we yabandanije n'ubwoko bw'Abaheburayo, nuko akaba igikoresho c'Imana kugira ngo ashikane ubwoko bw'Abaheburayo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'isezerano. Kandi biciye muri Yosua yaragabanganije igihugu c'isezerano, ubwoko bw'Abaheburayo, imiryango 12 ya Isirayeli. Rero Yosua na Yesu ni izina rimwe. Mu Giheburayo ni Josue canke Joshua, mu Kigiriki naho ni Yesu, ndetse kandi no mu Gisupanyoro. Mu Kigiriki kumbure kivugwa mu bundi buryo, ariko mwitegereze namwe ni Yesu. Rero Yesu bisobanura umucunguzi n'umukiza, umucunguzi canke umukiza. Yosua navyo bisobanura uko nyene, no kuvuga ko mu ntumwa y'Imana yo mu isezerano rya kera, Imana yari yashizeho izina Mesiya azokoresha mu kuza kwiwe kwa mbere. Ariko Yosua ntiyari Mesiya yasezeranijwe kugira ngo akore igikorwa c'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo. Yosua yari umusigwa Mesiya wo mu gihe ciwe kugira ngo ashikane ihanga ry'Abaheburayo mu gihugu c'isezerano, abajabukane mu gihugu c'isezerano. Gucungura no gusubira mu kibanza c'inkomoko. Kandi biciye muri Yosua, mwitegereze namwe, nyuma y'urugendo ubwoko bw'Abaheburayo bwagize uhereye muri Egiputa kugeza i Mowabu, imbere ya Yorodani, ku nkombe ya Yorodani. Hanyuma uwari kujabutsa abantu akabajabutsa hakurya ya Yorodani yari kuba ari Yosua. Kandi ubwo n'ubucunguzi, gusubiza abantu mu kibanza cabo c'inkomoko, bishushanya yuko Yosua wacu, mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, ari we azotugarura, akatugarura mu bugingo buhoraho.
rero ukuza kwe kwa mbere yakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo, kandi yaratugaruye atugarura mu mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, umubiri uhoraho, kandi ku munsi wa nyuma azotugarura mu mubiri w'inyama, mu mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nico gituma ku munsi wa nyuma Kristo azoza yigaragaza, agaragaza izina ryiwe risha, ariryo zina rihoraho ry'Imana. Kandi nk'uko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo habaye abantu bitwa izina Yesu, ni ukuvuga izina Yosuwa ariryo Yesu, ndetse n'izina Yesu mu Kigiriki naryo nyene bararyitwa, ndetse kandi na Yosuwa yari yararyiswe. Hari abantu benshi bitwa Yesu canke Yosuwa imbere yuko Yesu aza, ndetse no mu gihe ca Yesu naho nyene bariho, ariko Yesu Kristo Mesiya yasezeranijwe muri ico gihe yari umwe. Naco bitwaye ko abandi bantu bari kuba bariswe iryo zina, kandi ntaco bitwaye abantu uko baba bangana, abari bo bose baba baragize izina Kristo azokoresha akagaragaza no ku munsi wa nyuma mu kuza kwe kwa kabiri, mu gushitswa ko kuza kwe kwa kabiri hamwe n'iryo zina. Naco bitwaye yuko abandi bantu baba baragizwe iryo zina, bakaba baragisa abandi bantu umuntu runaka, ivyo naco bitwaye, ariko mu guzoba ari karashikirizwamwo ukuza kwiwe, aho niho iryo zina rifitiye agaciro. Rero niwe azohishura iryo zina. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham avuga ku bijanye n'iri zina risha ry'umwami Yesu Kristo ku rupapuro rw'356 mu gitabo c'ibihembwe vy'ishengero, yaravuze ati nzomwandikako izina ryanje risha, avuga kuri isezerano ryo mu vyeshuri Yohana igice ca 3:12, aho Kristo asezerana kwandika izina ryiwe rishasha kunesha, nk'uko izina ry'Imana ryari ryaranditswe ku muherezi mukuru ku mparati canke akabati k'izahabu yaba yambaye mu ruhanga. Nzomwandikako izina ryanje rishasha, izina ryanje risha. Igihe byose bizohinduka bisha, nokore nawe nyene azogira izina risha, kandi iryo zina rizoba izina ry'umugeni, no kuvuga ngo izina ry'ishengero. Ivy'iryo zina nta muntu n'umwe yovyiyumvira, bizotegerezwa kuba ari uguhishurirwa kwa mpwemu yera gutanzwe kugeza ubwo ata muntu n'umwe ashobora kubihakana, kandi uguhishurirwa kose gutegerezwa kuza kurinde kumuvugishwa n'Imana. Kubw'ivyo rero hategerezwa ko muvugishwa n'Imana ku isi kugira ngo aronke uku guhishurirwa kw'Imana. Kandi dufise ku munsi wa nyuma gusa mu gihe c'iherezo mu kimpombe c'indwi, dufise isezerano ry'ubukozi bwa Mose na Eliya bwa Yesu kugira ngo bwigaragaze ku isi. Kubw'ivyo rero hategerezwa kuba umuntu muvugishwa n'Imana, uwo muri we yigaragariza ubwo bukozi butatu buhambaye, mpwemu yera akabugaragaza biciye mu muntu muvugishwa n'Imana, kandi uwo muvugishwa n'Imana ashobora kuba gusa marayika w'umwami Yesu Kristo, ari nawe Yesu Kristo yavuze ati jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kandi mu yandi majambo izina risha rya Eliya, mwitegereza namwe, ryamye rihinduka, areka kuba Eliya Butishubi, hanyuma mu kwigaragaza kwa kabiri Eliya yahindutse Elisa, mu kwigaragaza kwa gatatu yahindutse Yohana Mubatizi, mu kwigaragaza kwa kane yahindutse Revera William Branham, mu kwigaragaza kwa gatanu naho nuko rero ni zina umubiri w'inyama uzoba ufise marayika umwami Yesu Kristo. Uwo azoba ari Eliya mu kwigaragaza kwa gatanu, azoba ari Eliya wo ku munsi wa nyuma azocana ubutumwa akabushira ubwoko bw'Heburayo. Uwo azoba ari Eliya yasezeranijwe ku munsi wa nyuma nk'umwe wo mu myelayo ibiri, azoza n'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'Imana, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ahamagara yegeranya abatorejwe n'Imana.
kandi na Mose nawe nyine azoba yigaragaje ku munsi wa nyuma. Harabwo ubukozi bwa Mose bwigaragaje mu nshuro ya kabiri ku isi, azoba ari mwe mu y'ubukozi ya Mose. No kuvuga ngo ubukozi bwa Mose bwigaragarije mu muntu bwo muri iki gihe c'iherezo mu nshuro ya kabiri, kandi ubwo n'ubukozi bw'ikiringo. Kubw'ivyo rero butegerezwa kuza mu muvugishwa n'Imana w'ikiringo. Nico gituma butashoboye kuza muri numwe mu ntumwa zindwi z'ishengero, kuko bo batara bavugishwa n'Imana b'ibiringo. Kandi kugira ngo ubwoko bw'Aburayo buhindukirire Kristo, hategerezwa kuza ubukozi bwa Mose, aribwo bukozi bwahawe ubwoko bw'Aburayo bubaha ibyagezwe, kugira ngo ubwoko bw'Aburayo bushobore kujabukira mu kiringo gishasha, ikiringo c'ubwami, bafise ubutumwa bw'ikiringo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bucijya nino bakavuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kwa Mesiya nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe ya Dawidi, aganze ubwoko bw'Aburayo hamwe n'amahanga yose, nuko ashira ubwoko bw'Aburayo mu mwanya udasanzwe wo mu bindi bihugu byose, nk'abarongoye ibindi bihugu byose abari hejuru cyane. Nico gituma ubwoko bw'Aburayo bushingiye ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kwa Mesiya. Niba ntibazi yuko azoba ari kuza kwa kabiri kwa Kristo, iryo banga ritarahishurwa ku bwoko bw'Aburayo, kandi iryo banga niryahishurirwa ubwoko bw'Aburayo, nuko rero bazorira kuba baranse ndetse bagasaba n'urupfu rwa Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere. Hazoshitswa umunsi w'impuhangano kuri bo, aho bategerezwa kwambara amagunira, bakarira bakihana ibyaha byabo. Muri iki gihe c'iherezo naho biciye mu kwigaragaza kwa mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera, biciye muri marayika we ntumwa, ariwe muvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo c'ubwami, n'umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, afise ubutumwa bw'ikiringo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi hamwe n'ubukozi bw'ikiringo, ubukozi bwa Mose ndetse n'ubukozi bwa Yesu, ari nabwo nyene buzoba bwigaragarije muri marayika we ntumwa. Kandi n'ubukozi bwa Eliya nabwo buraza bukaduga bukaja mu mwanya w'ingirakamaro cyane, kuko bwimukira mu ntumwa y'ikiringo. Kubw'ivyo rero ubukozi bwa Eliya buronka ugucungurwa kugira ngo bukore ku munsi wa nyuma nk'umwe mu myelayi ibiri, hamwe n'ubwa Mose nk'umwe nawe wo mu myelayi ibiri. N'ubwa Yesu nabwo ku munsi wa nyuma burimuka kugira ngo nabwo nyene bukore. Kandi ibyo byose ni mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, ari we afise izina rihoraho ry'Imana, yigaragaza ku munsi wa nyuma biciye muri marayika we ntumwa. Kandi kubw'ivyo izina risha rya Yesu rizokwigaragariza ngaho, n'izina risha rya Mose naryo nyene rizokwigaragarizaho, n'izina risha rya Eliya naryo nyene rizokwigaragariza ngaho nyene. Azoba ari izina rimwe kuri Eliya, kuri Yesu no kuri Mose. Mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, mu kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, aje ku munsi wa nyuma yigaragariza muri marayika we ntumwa mu gihe cy'uruko buzefuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, arico gihe cahera ha cane y'ingoro y'ubunye bw'inkwemu. Iyo ngoro nsha iyo muri iki gihe c'iherezo izo kwegurirwa Imana, Yesu Kristo yegurira Imana kugira ngo Imana yibemwe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Kandi niharangira ukubaka uko ino ngoro yo mu bw'inkwemu, hakinjira uwa nyuma mu batoranijwe, akinjira mu ishengero rya Yesu Kristo. Nuko rero abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe tuzohindurwa, bityo ubwiza bw'Imana buzokwigaragaza mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twese tuzomera co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, tugira ishusho na kameremere ka Yesu Kristo umucunguzi wacu, dufise ubugingo budashira mu mibiri yacu y'inyama, ari yazoba ari imibiri iboneka, idapfa, itabora, kandi hawe ubwiza, imeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi dufise na mpwemu ya Teofaniya ihoraho yo mu burenganire bwa gatandatu, iri imbere muri uwo mubiri, n'ubugingo bwacu buri mw'uwo mubiri nabwo nyene. Uko niko rero tuzomera co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kugira ngo tujane nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nitwagira umubiri musha, nuko rero tuzobona Yesu Kristo mu mubiri we wa Teofaniya.
kandi tuzojana nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru kugira ngo tunezerezwe n'uwo munsi mukuru wo mu ijuru mu rugo rwa data wo mu ijuru. Turabonye ibanga ry'ingoro nshasha kandi twanabonye uwuri karubaka iyo ngoro nshasha amaze imyaka 2000 yubaka iyo ngoro, ariko ikimpombe kigira gatatu arico kimpombe c'indwi mu minsi ya nyuma imbere y'Imana naho ni uwa nyuma, kuko uwo ni munsi wa gatatu mu minsi 3 ya nyuma imbere y'Imana. Ikimpombe c'indwi ni mu bihumbi bitatu vya nyuma ni ca nyuma, nico gituma ari ca nyuma. Ica nyuma no kuvuga ngo igiherukira, kandi ico kuba ari umunsi wa gatatu mu minsi 3 ya nyuma. Ku munsi wa gatatu imbere y'Imana niho Yesu Kristo ahagurutse iyo ngoro y'Imana, ingoro nshasha y'Imana mu kibanza c'ingoro yubatswe na Mose, hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, hamwe no mu ngoro yasambuwe n'umugenerale w'Umuroma Tito. Rero hazoba ingoro ihoraho, ingoro ihawe ubwiza, kandi ubwiza bw'iyo ngoro buzoba uburuta ingoro yubatswe na Mose, hamwe n'ubwiza bw'ingoro yubatswe na Salomo. Ubwiza bw'ingoro yo hanyuma burahambaye cyane, kuko muri Yesaya haravuga mu gice ca 60 murongo w'indwi n'umunani haravuga ko Imana izoshemagiza iyo ngoro. Haravuga ko izoshemagiza ingoro y'icubahiro bamwe. Haravuga mu gice ca 60 murongo w'indwi ukabandanya haravuga ngo imikoko yose y'Ikedari izokoranirizwa kuri wewe, amapfizi y'intama y'Inebayoti azogukorera, azokurira igicaniro canje yemegwe, nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro, kandi inzu y'icubahiro ciwe mu kimpombe c'indwi mu nganje y'imyaka 1000 n'ishengero ryiwe, kuko Imana izoba mwuzuro wayo wose mu ishengero ryayo mu nganje y'imyaka 1000. Mu bagize ishengero ryayo no kuvuga ngo muri buri muntu wese ku giti ciwe, kuko twese tuzomera co kimwe n'umukunzi wacu Umwami Yesu Kristo, kandi tuzoba turi nk'abami ndetse nk'abaherezi dukorera mu nganje y'imyaka 1000 hehe mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana. Aho niho azokorera, kandi natwe tuzoba bazokorana na Kristo mu nganje y'imyaka 1000 nk'abaherezi ndetse nk'abami. Kandi Kristo ni Melikisedeki azokorera mu nzu yiwe mu ishengero ryiwe mu nganje y'imyaka 1000. Kristo nk'umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melikisedeki, ndetse nk'umwami w'i Yerusalemu hamwe n'uw'isi yose yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Rero dushobora kubona iri banga ridasanzwe ryo kwegurira Imana ingoro, ihema ry'ubwiza ry'Imana, iyo ngoro y'ubwiza y'Imana. Ni mw'iki gihe c'iherezo niho Kristo muri mpwemu yera azokwegurira Imana ingoro y'ubwiza y'Imana, ariryo shengero ryiwe. Turabonye iri banga, kandi twabonye n'ingene byashushanijwe hariya mu ngoro ya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo. Rero mu ngoro ya Yesu Kristo mu ishengero ryiwe, murabe ingene mu gihe c'iherezo hazorangizwa ukubakwa kw'iyo ngoro, natwe tuzohindurwa igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, kandi azoba ari ingoro ihawe ubwiza, kuko tuzohabwa ubwiza, tuzogira imibiri ihawe ubwiza, bityo tuzoba Imana izotubamwa muri mpwemu yera. Imana muri mpwemu yera iba muri twebwe mu mwuzuro wayo wose. Tuzomera co kimwe n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, turi mu ishusho na kameremere ikiwe. Nico gituma ari iby'agaciro kadasanzwe ukwegurira Imana ingoro y'Imana, ingoro ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe. Nico gituma ari iby'agaciro kadasanzwe gukora mu nyubako
mu kubakwa kw'iyo ngoro twese dukorana urukundo rw'Imana tukajyana ubutumwa mu bibanza byose, ubutumwa bw'ijuru ry'ingagenzamba ari nabwo buhamagara bukegeranya abantu bose bateguwe n'Imana, bategurwa n'Imana isi itararemwa, banditswe mu gitabo cy'umwagazo w'intama isi itararemwa, kugira ngo babe abagize iyo ngoro y'Imana, iryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Muri iki gihe cy'iherezo umuhamagaro ni uw'intambuko canke igihe caheraha cane hino ngoro. Uwo muhamagaro waraje muri Amerika Latine na Karayibe, niho wavuye. Nuko rero twavuga yuko 99% mu bazoba aheraha cane mu ngoro y'umudugudu ya Kristo bazoba ari Abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi umuhamagaro w'ijuru ry'ingagenzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami hamwe no guhishurirwa kwibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intebe y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami n'uganza abaganza, ubwo cyo kwisubiza ivyiwe wamye uwo muhamagaro uhishuriwe. Iryo banga ryahishuriwe muri Amerika Latine na Karayibe, kandi iryo banga rihishuwe hanyuma rigatangazwa, ariko harahamagagwa hegeranwa abatejwe n'Imana bose hehe mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo, ariyo ngoro ya Yesu Kristo, kugira ngo vuba huzure ico gitigiri, bityo huzure iyo nyubako y'iyo ngoro yo mu gihugu mpemu, ishengero rya Yesu Kristo, nuko iyo nzu ihabwa ubwiza hamwe no kugaragara ko Imana muri mpemu yera iba mu mwuzuro wose mu ishengero ryayo, nk'umubiri w'ibanga w'abizera, hamwe no mu ishengero ryayo nk'umuntu ku giti ciwe. Bityo tugire Yesu Kristo muri mpemu yera yigaragaje mu ishengero ryo mu mwuzuro wose muri marayika w'intumwa. Tugire kandi na Yesu Kristo yigaragaje muri umwe mu batoranijwe mu mwuzuro wose muri mpemu yera. Bityo ishengero rya Yesu Kristo, inzu y'Imana, rihabwa ubwiza, kuko yaravuze ati nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro, inzu Imana ibamwo ariryo shengero ryayo, ingoro yayo nshasha ifise isezerano yuko guhabwa ubwiza. Twariko turabona ibanga ryo kwegurira Imana ingoro y'ubwiza y'Imana. Rero twabonye ingoro, ihema ry'Imana igari ryo kugira ngo Imana iribemwa mwuzuro wose muri iki gihe c'iherezo, hamwe no mu ngandi y'imyaka 1000 ndetse n'ibihe bidashira. Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo niyo nzu idasanzwe y'ingirakamaro cyane, kandi ni ishengero niryo rifise amasezerano adasanzwe ya Kristo muri iki gihe c'iherezo. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'ukwegurira Imana ihema ry'ubwiza ry'Imana, ingoro y'ubwiza y'Imana, ariyo muri iki gihe c'iherezo izoba ari ishengero ryayo, nk'uko mu gihe ca Mose yabaye ihema Mose yubatse akayegurira Imana, no mu gihe ca Salomo yabaye ingoro Salomo yubatse ayegurira Imana. Ubu naho ingoro Yesu Kristo ariko arubaka ni ingoro nshasha izokwegurirwa Imana kuri uno munsi wa nyuma, kugira ngo Imana yibemwe muri mpemu yera mu mwuzuro wose. Kristo ayegurira Imana kugira ngo Imana yibemwe mu mwuzuro wose. Jeko turabaho mu duce twa nyuma two kubakwa kw'iyi ngoro, aho amabuye ya nyuma mazima, abatoranijwe ba nyuma bariko barahamagagwa begeranwa muri iki gihe c'iherezo. None hari abantu bazoza kugira uruhana mw'ino ngoro y'ubwiza y'Imana kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'ibirego bizifuruka. Nukure turi hano mu gisagara ca Guatemala, hari umugwi, muri San Luca hari uwundi mugwi, no mu bibanza bitandukanye byo muri Repubulika ya Mexique, muri Repubulika ya Guatemala, ndetse no muri Repubulika ya Mexique, ndetse no muri Repubulika ya Brazil, ndetse no muri Repubulika ya Colombia,
ndetse kandi no muri repubulika zose zo muri Amerika Latine na Karayibe hamwe no mu bindi bibanza by'abanyamerika Latine na Karayibe, ndetse kandi hariho na bamwe bari mu bindi bihugu, ariko bose baba abagize inongoro y'umujyi w'inkemu ya Yesu Kristo yo mu gihe cy'ibirekomeze furuka, mu gihe cyahera cyane hino ngoro iri kwirashika mu ntambako yayo ya nyuma muri iki gihe cy'iherezo, kandi vuba izokwegurirwa Imana. Imana izokwinjira muri iyo ngoro mu mwuzuro wose, kandi uku kuzoba ari kwigaragaza ko ubwiza kw'Imana muri mpwemu yera mu ngoro yayo, kandi azoba ari kwigaragaza ko ubwiza kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho. Iryo ni isezerano ry'Imana ryasezeraniwe abahungu n'abakobwa b'Imana bo muri iki gihe cy'iherezo. Yesu imigisha ya Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abateranijwe n'Imana mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi vuba abapfuye bizera Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe, nuko tujanwe mu rugo rwa Data wo mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndasigana hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine kugira abandanye Imana bahezagire, kandi mwese mugire ijoro ryiza.